ariko kuba byarashitse nyene nkatewa gusumba petite kinganige kitari bwagere ko nabishaka siko byabaye no bifate novuga ati kari mu kazi kamwe Iyaba turi mu bihugu biteye imbere bahagacira umwanditsi ku buryo babumva yuko kwandika cyangwa kwandikirwa cyangwa kukenera umwanditsi bidakengeretse cyangwa atari ibintu nyene umuntu yo kwishimira ndakeka ko mba ndi mu banditsi ba mbere aba boss inzu nziza n'imodoka nziza byavuye mu nyandiko cyane ndakurabe ndaba najemeze ndakurabe ndaba baby nubuko ibintu byose bihinduka muri je ndaba haniyo mbona impamvu uyoboye ubuzima bwanje bankubutse no sara ndetse nkaturubura mukurira norira umusoro ukandenga maze nkacika bebe. Hello bakunzi ba Flip GTV turabaramukije mwese abariko baradukurikirana muri kano kanya abari mu Burundi abari hanze y'igihugu canke kure y'amazi tubabwira tuti big up sana tungira tuyifuriza umwaka mushasha murabona ni MP Triple canke MP Promoter canke MP the baddest kuri mic behind camera murabona ko ari MC Blizo uno musire tubafitiye umusangwa canke umwe mu bagize umuziki w'u Burundi canke mu bakozi katubita abakozi b'umuziki ndondi so ni ASTLION mugabo nitwomwita umushitsi kuko twamaze kuvuga ko umusangwa sijyambere tumwakiriye kuri Flip GTV reka tumuhikaze gute mutaba ni bien sana big brother meze neza ndashima vraiment so nake kajambo kwifuriza abafanzi bariko baragukurikirana muri kano kanya kuri Flip GTV mu kubifuriza umwaka mushasha so cyambere no kubifuriza umwaka mushasha hama no kubabwira ati mbere yo gukurikirana kino kiganiro ko banza bagakora subscribe bakongera akaja no ku channel ya ASTLION BDI bagakorana kubona subscribe kugira ngo ibikorwa byacu manya hose twobizanira ko bashore kuba bambere mu kubibona ya gusa turabura no munsi usa neza umuberewe kirato ciza so nabyo nyine ngira biri mu ngabire ofisi kwambara neza peut-être ingango nibyo mwaka mushasha so bakunzi ba Flip GTV murumva ko ari ASTLION atubwira ko umwaka mushasha utanguranye ibintu by'ama bling bling ibintu bisa neza ibintu bikayangana sana so none bro mu mwaka uheze nta bikorwa byinshi twabonye abafanzi bawe bagumye basaba mbega ko ASTLION atari ko arakora ko ASTLION tubona ata bintu bishasha ariko araduha mbega nize ntambamye zoba zarabaye kugira ngo ivyo bikorwa ntibishobore kuboneka so buri wese agira gahunda kaida makuzina rifise gahunda ndende nari nzi yuko nshobora kutokora byinshi gusumba nkuko nama interview menshi nakoze mu nango z'umwaka navuga ati bono mwaka vraiment ntabwo nzongera guteba nka mbere ariko kuba byarashitse nyene nkatewa gusumba petite kinganige kitari bwagere ko nabishaka siko byabaye sinifuza yuko irige kingano ko narasora indirimbo ariko kandi murazi yuko umuziki wacu kenera budget kenera uburyo kenera niki nyuma yo kuva muri label bivanye nuko nyene nabone ibikorwa bitari kugena ko nabishaka now ndije nyene ariko ndi gutegura uburyo basiyo makosa no yakusoramo habaho ibibakwiriye nk'abafanzi banje ntanagira changement ikomeye cyane mu muziki w'u Burundi parce que ndishiko ndabishoboye ya ASTLION uri umwanditsi mwiza benshi barakunze kuvuga ko umaze kwandikira indirimbo abaririmbyi benshi cyane harimo na Lolilo nkuko ari we yari manager cyane no vuga ko ari we yasorukira Simba Gang imbere y'amategeko nirihe banga ukoresha kugira ngo ushobore kugira umwandiko mwiza cyane kugira composition nziza y'indirimbo so mu bisanzwe je novuga ko navyisanzemo kari impano parce que ugiye kuraba uko nandika bisumba n'uburyo noba ndirimbo kandi n'uburyo nkunda kwandika ndabikunda gusumba uko noba ndirimbo wanashima mbere
namba ari opportunity nyinshi nkunda kuronga mu muziki ni kubwo kwandika parce que kwandika no ushobora gukura uburyo bushobora kuba bwombesha nka slang ukandihira inzu bukangaburira bukagira iki bivanye nuko nandika no kwandika gusa no bifate no vuga ati kari mu kazi kamwe Iyaba turi mu bihugu biteye imbere bahagacira umwanditsi ku buryo babumva yuko kwandika cyangwa kwandikirwa cyangwa gukenera umwanditsi bidakengeretse cyangwa atari ibintu nyene umuntu yo kwishimira. Ndakeka ko mba ndi mu banditsi ba mbere aba boss. Inzu nziza n'imodoka nziza byavuye mu nyandiko cyabo. Hano mu Burundi none uri mu bantu nivyo bamaze gukora ibikorwa, bamaze gukora amavideo, bamaze novuga ko bamaze kugira aho bishikanye bonyine ubwabo. Mbega umuziki wo hano mu Burundi nkuko hariho bamwe bawidogera aramo bavuga ati twebwe turabaririmbyi beza turabanditsi beza b'indirimbo mugabo umuziki nitubona iyo uri kuraja umuziki wacu nitubona iterambere ryawo. Mbega mu bikorwa warumaze gukora hari support waruhabwa urabona ko yari ikwiye canke hariho ikintu cari kibura ko abajournaliste canke ama media yongerako? So support narinse ntabwo yari ikwiye, sinavuga ko yari ikwiye, uretse gusa yuko lebo nahoramo ifise ikintu kinini nayo yanyunguye nkuko buri wese umufanzi wanje cyangwa buri wese akurikirana umuziki yoshobora kubona bivanye nuko yamenya ku bwa Simba Gang cyangwa yamenye ku bwa Lolilo cyangwa ku bw'ibikorwa twakoranye. Ni benshi cyane bamenye ku bw'ico kintu, ariko ntibyari bihagije parce que kuba ushobora gukora indirimbo imwe cyangwa zibiri mu mwaka uri umuririmbyi ushaka kuzamuka cyangwa ufise ushaka ukizamuka utaraho mu superstar umva ni binatabo byo gushikana. Usanga baguma gusa bazi ASTLION ariko ugasanga intumbero cyangwa icyo ashaka gushikako nta cushitse ko cyangwa nacubona. So gatoya kwanza duhe freestyle y'indirimbo ndaba kuko muri kano kanya hari abantu bariko baradukurikirana kandi avuga ati reka ASTLION banza ducishirize ko gatoya. Ngemba nje ngororaga. Fata ku kinyobwa. Okay. Nyitegereze neza ufata ukuboko